Ndabaramukije amahoro y'Imana mwebwe mwese muriko muratega amatwi ibiganiro bica kuri radio Izere FM tw'igiterambere rusangi. Ndi umukozi w'Imana Pasteur Shadrack Ndayisenga, ndi mwene so muri Kristo Yesu, nkorera ibikorwa by'Imana mu ishengero Gorogota h'Umukiza hano mu gisagara ca Rumonge. Umwami abahezagire. Uyu n'umwanya w'ikiganiro Gorogota h'Umukiza cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ijambo ry'Imana ribohora, rikiza, rimugurura ibimuga, rizura n'abapfuye mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Reka mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, Imana yanshize ku mutima, tumanze tumira amate gatoya twumviriza ino ndirimbo. Huyu Yesu Bwana ni wa ajabu sana, I'm telling you. Kwetu kaondoa majipu yote na majivu na majivuno, akatuweka katika majibu ya uzima. Coronavirus nishobora kudukoroniza kuko Yesu yarayikoroye, iri munsi y'ibirenge byacu. Imana yacu ni Imana ihishura kandi yishura. Haleluya. Umpenda babarire, Yesu yarambabariye. Yesu yamariye ibyaha, ankurako n'ibyago. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rijanye n'ico Imana ivuga ku bijanye n'uko umuntu hageze kwapfa canke ko hataragera kwapfa. Ni kibazo gihanze isi yose, abantu bose barafise ikibazo kijanye no gupfa hamwe no kubaho. Abantu rero usanga batinya urupfu, baratinya gupfa. Impamvu batinya gupfa nuko muri bo bashaka gose kandi bakunda ko bobaho kandi bakaramba. Ni vyiza cyane kuko ni Imana umuremyi nivyo igomba. Iyo dusomye muri Ezekiyeli 16 ku murongo wa 6, ijambo ry'Imana riravuga ngo maze ndaguserutseko nkubone ngene ukumbagara mu bisanza by'amaraso, ndakubwira ngo baho. Nico gituma maze kubona kukumbagara mu bisanza by'amaraso nakubwiye ngo baho. Rero Imana ishaka ko umuntu abaho kandi akaramba, ni naco yamuremeye. Iryo jambo ico rigombye kuvuga nuko ibihanze ubuzima bw'umuntu bishaka kwapfa hataragera ni byinshi cyane. Turabona iyo dusomye muri Zaburi 118 ku murongo wa 17, tubona Dawidi ariko arahigwa ngo yicwe, ariko kuko yari yaratahuye yuko Imana nituma umuntu apfa kandi ituma umuntu abaho. Nubwira ijambo abantu bataritahura bibaza ngo acapfa gupfa. Oya, umuntu ntapfa gupfa hataragera, ariko Imana ihamagara umuntu mu bihe yashinze ko umuntu hageze kwapfa. Ndazi neza ko tuza kubibona mu buryo bwagutse kandi turaja kubitahura. Rero Dawidi yaciye ahagarara imbere y'abamuhiga, arababwira ngo sinzopfa ariko nzobaho kugira ngo namamaze ibikorwa bitangaje by'Uhoraho. Ndakubwira nawe ngo nubwo wowe uri mu bibazo bigaragaza yuko ugiye gupfa, uri mu kadenderezo kagaragaza ko ugiye gupfa, hari inama ziriko zirakogwa zitegura ngo wicwe, ndakubwira ngo ntuzopfa ariko uzobaho kugira ngo wamamaze ibitangaza Imana ikora. Haleluya. Ndashaka gose gusubiza ubuzima bwawe ivyizigiro yuko utagiye gupfa. Iyo ndwara, ubwo bumugu ko kuntu wiyumva, wumva umenga uri kuraherengetera, ni ndwara banakubwiye yuko ntibishoboka kwikira. Yego ntibishoboka kwikira mu bwenge bw'abana b'abantu ko bafise aho bageza. Mu cete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto gice ca 2 umurongo wa 5 haravuga ngo ukwizera kwanyu koye guhagarara mu bwenge bw'abantu ariko guhagarara mu bushobozi bw'Imana. Ndakubwira ngo baho nubwo ubona uri mu cago umenga kigiye gutwara ubuzima bwawe. Ndavuga ngo baho nubwo uri muri ivyo bigushize ku mfiro. Ndavuga ngo baho, ntabwo uzopfa ariko uzobaho kugira ngo ugende ushingira intahe ibikorwa by'Uhoraho. Je imbere yawe shaka kunyumviriza, nje mfise umuco
w'ukuri, umuco w'ukuri kubijanye nuko hageze ko umuntu apfa canke hataragera. Umuco nzanye ni ijambo ry'Imana rigiye kuguhishurira ivyo vyose ndiko ndavuga. Iyo dusomye mu Migani 2:9 ku murongo wa 18 havuga ngo iyo hatabaye uguhishurirwa abantu bagenda uko bagombye. S'il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. No kuvuga ngo iyo hatabaye uguhishurirwa mu ijambo ry'Imana abantu bagenda atamafire, basekana niki na kiriya kuko batagendera mu muco w'ijambo ry'Imana, kandi ico bashobora gusekana naco gishobora gutwara ubuzima bwabo. Shaka rero kuguhishurira ukuri, nagomba mwumve nuko ahe kuri kw'Imana n'ubwahe bugombe bw'Imana. Mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timotheo 2 ku murongo wa 3 kugeza kuri 4 yavuze ngo ibi nivyo vyiza bishimwe imbere y'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ukuri. Kugira ngo rero habe kumenya ukuri hakenewe umuco w'ijambo ry'Imana. Yohana 8:3-1 Yesu yavuze ngo niyo mwaguma mw'ijambo ryanje murabigishwa banje vy'ukuri muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Zaburi 119 ku murongo w'105 ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje n'umuco umurikira inzira zanje zose. Zaburi 119 ku murongo w'130 aravuga ngo guhishurirwa amajambo yawe bizana umuco kandi biha abatungu ubwenge. Ndashaka rero muri ubu butumwa bwiza umenye ukuri kujanye nuko hageze ku umuntu apfa, ukuri kujanye nuko hataragera ku umuntu apfa. Nagomba umenye neza yuko ikintu cyose munsi y'izuba Imana yaremye yagishingiye igihe caco. Usomye mu Musiguzi 3 ku murongo wa mbere harabigaragaza. Kandi nagomba umenye ko hageze ku umuntu apfa bifise igihe cavyo, ko hataragera ku umuntu apfa birafise igihe cavyo. Haleluya. Mbega garanti y'ubuzima bw'umuntu Imana yamuhaye ingana gute? Iyo dusomye muri Zaburi 139 ku murongo wa 14 kugeza 16 haragaragaza ingene Imana yaremye buri rugingo rwose mu buzima bw'umuntu. Urukankara rwose rugize umubiri wawe, skelete, Imana niyo yayiremye. Ku murongo wa 16 hacavuga ngo imisi y'ukubaho kwawe Imana yayanditse mu gitabo igihe hatari bwabeho n'umunsi numwe. Umuntu avuka asanga Imana yaramushingiye imisi yiwe yo kubaho, imyaka yiwe azobaho. Mbega ni yahe myaka Imana yanditse mu gitabo umuntu yamushiriyeho kubaho? Yari yamushiriyeho kubaho imyaka 1000. Iyo niyo garanti Imana yari yarahaye umuntu nkuko tubisoma mu Itanguriro 5 ku murongo wa mbere. Turabonaho witwa Metusela, Adamu, kumbure n'abandi bagiye babaho imyaka 900 n'iyindi muri iyo myaka 1000. Iyo niyo garanti Imana yari yashingiye umuntu kubaho imyaka 1000. Ariko kubera icaha cagiye kigwira mu isi, kubera ubugome bw'umuntu yagiye yumvira wa Satani, byatumye imisi y'ukwaho k'umuntu ishishikara kugabanuka. Mbega imisi y'ukwaho k'umuntu yagabanutse kugeza ku myaka ingahe? Manze nkubwire intango y'icaha. Turabona mu Itanguriro 2 ku murongo wa 16 kugeza 17 Imana yabwira Adamu kamubwira ati biti vyose urarekuriwe kubiryako, ariko ati iki giti kiri hagati mu itongo kimenyekanisha ikibi n'iciza ntuzukiryeko, ntuzurye icamwa caco, kuko umunsi wakiriyeko nta kabuza uzopfa. Impamvu Imana yavuga gutyo si ukuvuga ngo Imana niyo yashizeho urupfu. Oya, uraza kumva uwashizeho urupfu canke cashizeho urupfu icarico. Dusomye mu Vyahishuwe Yohana igice ca 12 gahera ku murongo w'indwi, igihe yari mwijuru yitwa Luciferi, havuye ubutatu butagatifu hacakurikira Luciferi. Yari umuntu akomeye cane mwijuru, ariko agira ubwibone bwo kutabumbwa n'icubahiro Imana yamuhaye mwijuru, acarondera gukubita kudeta Imana kugira ngo intebe y'Imana yicayeko y'icubahiro, y'inganji, y'ubwami, y'ubukuru, y'ubumana aba ari wayicarako. Ariko ntiyashoboye kunesha, nubwo yari kumwe nabo yoheje, nabo yagizemo propagande bakemera umugambi wiwe mubi, ariyo bamarayika bose bace bakororanwa nawe mwisi y'umwiza. Igihe Luciferi yakorogwa yaciye ahindurirwa amazina. Usomye mu Vyahishuwe Yohana 12 umurongo w'9 ce yitwa Isato, inzoka, yitwa umugwanizi, Satani, umubi n'andi mazina menshi agaragaza ububi bwiwe. Ko Yesu yavuze ngo muri Yohana 10 ku murongo w'10 ngo nta kindi ajejwe gukora atari ukwiba n'ukwica no gutikiza. Ariko Kristo we yivuze ati jewe naje kugira ngo abanyizera ndabaho ubuzima kandi babubemwo busagutse. Nago mutahure ko hariho itandukaniro hagati y'ibikorwa vya Satani
n'ibikorwa vy'Imana. Imana ntishobora gukora ibikorwa Satani akora, oya, kandi na Satani ntashobora gukora ibikorwa Imana ikora. Nashaka rero ushishikare gutega amatwi cyane. Somye mu Itanguriro 3 ku murongo wa mbere, urabona ngene umuntu yaciye agarariza Imana yumvira inzoka ari we Satani. Hanyuma turabona neza mu Baroma 5 ku murongo wa 12 haravuga neza ngo none rero kwicaha cazanywe n'umuntu mwisi, ngo niko n'urupfu rwazanywe n'icaha bigatuma rushika ku bantu bose, ngo kuko bose bakoze ivyaha. Ariko iyo dusomye mu Baroma 5 ku murongo wa 17 haravuga ngo kuko icaha cazanywe n'umuntu bituma urupfu ruba ku ngoma. Nagoma wumve neza, urupfu rwabaye ku ngoma kubera umuntu, pana kubera Imana. Kubera umuntu yakoze icaha, hanyuma ico caha nico catumye cimika urupfu mu buzima bw'abantu. Ariko nagomba wumva ahantu ngene hacavuga Abaroma 5:17 nubwo bimeze uko, ngo ariko abantu bahabwa ubuntu n'ingabire y'ukugororoka bisesekaye, robo urupfu ntiruba ku ngoma mu mibiri yabo, oya, ngo ariko ubuzima ukubaho niko kuganza mu mibiri yabo. Mwibuke yuko gucungurwa Kristo yaducunguye kwatumye rujya rupfu n'ukuzuka byatumye urupfu rwa Kristo ruganza mu mibiri yacu kugira ngo ubuzima bwa Kristo bugaragarire mu mibiri yacu. Imana nihabwa icubahiro. Ugucungurwa kwatushizemo ubuzima bw'Imana. Ubuzima bw'Imana bwitwa ubugingo budashira, ubuzima buhoraho. Ni kuvuga muri twebwe turimo ubuzima buhoraho bukontorogwa n'Imana, budakontorogwa na Satani. Imana rero niyimenya ati ubuzima ikiringo nabugereye kigarukiye aha, reka umuntu ndamuhamagare aze kuruhuka. Na cyane cyane handiko ndavuga ubuzima bw'abera, kuko ubuzima bw'abanyabyaha bwobwo murabizi n'abantu babayeho kugihamana umwanya n'umwanya icyo ari cyo cyose cyo bahitana, kuko Bibiri ivuga ngo batandukanijwe n'ubuzima bw'Imana n'ubuzima buva ku Mana, nko tubisoma mu Banyefeso igice cya 4 ku murongo wa 17. Kandi murazi neza ko ingero y'icaha ari urupfu. None inyuma y'uko icaha caje mu isi kubera umuntu yakoranye na Satani, akumvira Satani akagarariza ijambo ry'Imana, none ubu imyaka y'umuntu y'ukubaho ningahe? Imana yarayivuze. Dusomye mu Itanguriro 6 umurongo wa 3 yavuze ngo mpemu wanje ntazokwamara nyinyurana n'umuntu kuko ari w'inyama n'amaraso. Acaravuga ati rero imisi yiwe y'ukubaho ndayipunguje. Ati umwana w'umuntu imisi azobaho ni imyaka 120. Yagombye kuvuga iki? Ukuramba k'umuntu akazogeza ku myaka 1000 izotuma mpemu wanje abangamirwa, kuko umuntu yamagoreye kuguma akora ivyaha. Naho mpemu w'Imana afise isuku riteye ubwoba, niwe agaragaza ukwera kw'Imana mu buzima bw'uwizera Yesu Kristo. Kubw'ivyo rero nta cyanduye yihanganira. Niyo mpamvu Imana yavuze gutyo. Umukozi w'Imana igihe hageze ko akukuruka mu gikorwa c'Imana, muri Zaburi ya 90 ku murongo w'10 yavuze ko ari imyaka 70 canke abaye umunyenkomezi ko ashobora kumara imyaka 80. Iyo niyo myaka yo gukukuruka ku mukozi w'Imana, akacabaho araba abo yareze mu buryo bw'impwemu, abo yateguye nabo bariko barakora ibikorwa nk'ivyo yakora canke bisumba n'ivyo yakora. Yesu nahabwa icubahiro. Iyo dusoma ijambo ry'Imana muri Yobu igice ca 5 ku murongo 26 turabona ijambo ry'Imana rivuga ngo uzoja mumva wisaziye. Abaswahili bavuga ngo kufa katika uzehe wema. Rero umuntu ahamagariwe, yashiriweho, na cyane cyane twebwe twizera Yesu Kristo turimwe ubuzima bw'Imana bukontorogwa n'Imana, twashiriweho n'ibimburimburi gupfa umuntu yisaziye ageze mu zabukuru, atanga uva gifise so gukora igikorwa cy'ubwami bw'Imana hano mu isi. Nuko rero umuntu ntabwo yoshobora kwikiza ngo ashobore kubaho iyo myaka 120. Biragoye kugira ngo umuntu ayibeho kuko urupfu ruhari. Ariko kugira ngo ivyo gitoregwe inyishu umuntu ashobore kubaho arambe, Imana yaciye ituma umwana wayo Yesu Kristo, nkuko tubisoma muri Yohana 3:16 havuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi nibwo gwatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubuzima buhoraho, ubugingo budashira. Mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abitesalonike 5 ku murongo w'9 haravuga ngo Imana ntiyadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa gakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Nagomba wumve mwene data, muri Kristo Yesu ntituhakura urupfu, ntituhakura indwara, ntituhakura ubumuga, oya tuheshwa gakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi Imana ntiyatumye umwana wayo kugira ngo abantu bapfe rubi, oya umwizera wese
ahabwa ubuzima buhoraho, ubuzima bw'Imana muri we. Igihe Yesu rero yarungikwa, Imana yagaragaje ko isa naho imurekuye nk'iyimutaye, mugabo izosubira kumwiyegereza. Yesu Kristo ni umwana w'umukundwa imbere y'Imana. Yesaya 54:7 yamubwiye ngo mbaye ndagutaye akanya gatoya, ariko nzosubira kukwiyegereza ngufitiye inkumbu nyinshi. Yesu nawe yaciye yishura hajya mu Baheburayo 10:7 aravuga ngo ndaje data, ndavyemeye kugira ngo nshitse ubugombe bwawe nk'uko vyanditswe mu muzingo w'igitabo. Uwo muzingo w'igitabo ni mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 5 uhereye ku murongo wa mbere, ucubona uwo muzingo w'igitabo vyari vyanditswemo. None Yesu yaje kugira ngo akora iki? Kugira ngo ubuzima bwacu bushobore kuramba. Yaje gusangangura, guhonya, kutuneshereza vya bindi vyose tuzi bikunda guseserekeza ubuzima bwacu. Cete ca mbere ca Yohana 3:4 kugeza kuri 5 haravuga ngo ukora icaha wese akora ivy'ubugarariji, kuko icaha ari cyo mugararizo. Ngo ariko icatumye umwana w'Imana yishurwa ngo kwari kugira ngo akureho icaha, ariko we atacaha yakoze. Rero icaha si ukuvuga ngo caravuyeho ku buryo umenga nta kikiriho. Oya, ugiteza ni Satani n'abadayimoni bashobora guca mu vyo ari vyo vyose caye bagaca mu muntu kugira ngo ukore icaha. Rero icyo uhamagariwe ni ukwirinda gukora icaha kugira ngo urupfu goye kwimikwa mu mubiri wawe, nkuko twavyumvise ko icaha catumye urupfu ruganza mu mibiri y'abantu. Mu cete ca mbere ca Petero 2:24 ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwiwe Kristo yikoreye ivyaha vyacu mu mubiri wiwe, abambwa ku giti, abambwa ku musaraba. Rero ivyaha vyacu Kristo yaravyikoreye, nkuko Yesaya yabivugishijwe, Yesaya 53:5 ngo yajanjaguriwe ivyaha vyacu, yacumitiwe ibicumuro vyacu. Rero nagomba wumve ingero y'icaha mu Baroma 6:23 n'urupfu. Ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire Imana itanga n'ubuzima buhora. Nta kindi kiva ku Mana atari ubuzima buhora. Mu Baroma 3:23 haravuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Muntu uri kuranyumva, igihe ubandanya gukora ivyaha buri kuratuma iminsi yawe y'ukubaho igabanuka. Mu gitabo cy'Umusiguzi igice c'7:17 haravuga ngo niyo wakora ivyaha reka gukora ivyaha mu buryo burengeje, kandi niyo wabigipfu n'ubigipfu mu buryo burengeje. Nukuvuga iki? Nibajya bakora ivyaha ibigirankana, nukuvuga n'ubugarariji bw'ubugome. Umuntu ugasanga ariko arakora icaha kandi azi ko ari icaha, ko ariko aracumura imbere y'Imana, akashobora kwinyegeza abantu, ariko akibagira ko Imana imubona. Ubwo n'ubugarariji bukomeye imbere y'Imana, kandi n'ugusenga ibigirwamana, icaha kibi gose imbere y'inyonga z'Imana. Nagomba ndakubwire ngo gezaho gukora ivyaha, gezaho gusambana, gezaho gutukana, gezaho kwiba, gezaho kubesha, gezaho ubwo bwescro, gezaho ubwo bugunge no kugunga abantu no kunyaga abantu. Gezaho kugira ngo woye kwimika urupfu mu buzima bwawe, kuko Bibiliya ivuga ngo mbega n'igiki cotuma wikwegera gukenyuka, wikwegera gupfa hataragera. Hajya mu Musiguzi igice c'7:17 Yesu Kristo kandi yaje kugira ngo ahindure ubusa urupfu, nkuko tubibona mu cete ca 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 1:10 yaje kugira ngo ahindure ubusa urupfu, ubuzima n'ukutagifa. Ukutagifa ntibisobanura ngo umuntu ntazopfa, oya, hagomba kuvuga ngo kugira ngo ubuzima hamwe n'ukuramba biserurirwe mu butumwa bwiza. Aho ubutumwa bwiza ndazi ko ndiko ndasubiza abantu muriko muranyuma, ndiko ndabasubiza mu minsi yanyu y'ukubaho mwashingiwe n'Uhoraho. Satani yari karagomba kugabanya, abarozi bariko baragomba kuyipunguza, indwara igusinzikaje iriko iragomba kuyipunguza, ariko ndashaka kukubwira ntugipfuye umaze kumva aya majambo. Ndavuze ngo baho, ntuzopfa, ariko uzobaho kugira ngo wamamaze ivyo Imana igomba. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu Baroma 8:1 kugeza kuri 2 haravuga ngo kuko ikingera cyamwe mu buzima bwo muri Kristo Yesu carancunguye kugira ngo simbe nkiganzwa n'icyangera cy'icyaha n'icurupfu. La loi de l'esprit de la vie en Christ m'a racheté, m'a délivré de la loi de l'esprit de la mort et du péché. Nukuvuga icyaha n'urupfu nibikiri ku ngoma ku buzima bwawe, kuko impemu y'ubuzima bwo muri Kristo Yesu yaragucunguye kugira ngo impemu y'icyaha n'urupfu ntibibe bikiganza mu buzima bwawe. Wakira ubwo buzima bukomoka mu mpemu y'ubuzima bwo muri Kristo Yesu iri muri wewe, nimba warakiriye agakiza. Haleluya. Ntugipfuye baho, ugira ivyizigiro byo kubaho. Iyo dusomye mu Baheburayo 2:14 kugeza 15 haragaragaza ko Yesu yaje kugira ngo ahindure ubusa Satani ariko araducungura gupfa no kuzuka kwiwe, kwari kugira ngo ahindure ubusa wa wundi afite ubushobozi
bw'urupfu ariwe wa murwanizi. Ni kuvuga wa murwanizi Satani yahinduwe ubusa, kuko ni wafite ubushobozi bw'urupfu rubangamiye ubuzima bw'abantu. Rero yahinduwe ubusa, rupfu yahinduwe ubusa, Satani yahinduwe ubusa. Gira ivyizigiro vyo kubaho nubwo wowe ugeze ku mfiro. Ndakubwiye ngo ntihararengerana yuko udashobora ku buzima bwawe bugarukanirwa. Hereye aka kanya ubuzima bwawe bugaruke mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo, kuko hataragera kupfa. Wakira ukubaho. Tusomye muri Matayo 8 umurongo wa 14 kugeza 17, turabona Yesu Kristo ingene yashitse mu rugo rwa inabuko wa Petero, asanga ararwaye umururumbo, bigaragara yari malaria yagira imwice. Ariko Yesu aca mukora ku kuboko, umururumbo wose ucurahera, malaria icirahera, aca arahaguruka bamuzima. Rero Matayo 8 ku murongo wa 17 havuga ngo ivyo yabikoze kugira ngo ijambo wavugishwa n'Imana Yesaya yari yaravugishijwe rishitswe, kwari kugira ngo agaragaze ko ariko aratwara ubumuga bwacu bwose, kandi ko ariko arikorera indwara zose. Ivyo byose ni ibintu bibangamira ubuzima bw'abantu, bigatuma bupfa hataragera. Ariko wumve ko Kristo yatwaye ubumuga bwawe, yikoreye n'indwara zawe. Kubw'ivyo rero indwara yose wawikoreye, ubumuga bwose wawikoreye, kubw'iyo ubushobozi bw'iri jambo bikurekure, bitandukane nawe aka kanya nyene, ubeho, ube muzima mu izina rya Yesu Kristo. Turabona mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 3 umurongo 8 haragaragaza muri rusange ibikorwa byose byo wa murwanizi Yesu Kristo yarabisanganguye. Toutes les œuvres du diable Jésus-Christ les a détruites. Mu gihe yari karaducungura, Yesu Kristo yasanga ngo ibikorwa byose bya wa murwanizi. Nagomba wumve nta gikorwa na kimwe cyo wa murwanizi kikiri muri wewe. Reka kwibwira ko ari ibikorwa bya Satani biriko birasenzikaza ubuzima bwawe. Yesu Kristo yarabisanganguye. Kiri jambo rivuga ni kibe mu buzima bwawe. Ibikorwa by'abadayimoni byarasanganguwe, nuko rero nibisangangurwe mu buzima bwawe, ubeho, ukire, umuguruke, ubohoke mu izina rya Yesu Kristo. Mu byo Yesu Kristo yazanye nuko haba ubushobozi bukiza mu buryo bw'umubiri, la puissance physique guérissante. Nubuhe nubu bushobozi bw'Imana bukorera mu baganga, bukorera mu miti abaganga baduha bakatuvuza, abaganga n'abakozi b'Imana, imiti baduha nayo ituvura, n'ubushobozi bw'Imana. Ivyo byose nivyo Yesu yenstaye, kuko ubwo bwenge ni Kristo yabuzanye abushira mu bantu. Niyo mpamvu mubona hari amashure, kandi niko yanashizeho n'ubushobozi bw'uburyo bw'impwemu bushobora gukiza, kubohora, kumugurura, kuzura abapfuye, la puissance spirituelle guérissante. Turabona mu gitabo ca kabiri c'Abami igice ca 5 umurongo wa 14 turabona ingene Namani yaragwaye imibembe, ariko abwirwa n'umukozi w'Imana Elisa kugenda kwibira incuro ndwi muri Yorodani, acakira iyo mibembe. Turabona muri Yohana 5 ku murongo wa 2 ikidengeri Betesida, iyo umumarayika aje kuzikurura amazi, nukuvuga umuntu wese ngo yururukiyemo yacakira indwara yariyo yose yaba yamufasha. Turazi ko hari hagwariye umugabo amazi imyaka 38 kuri ico kidengeri Betesida, ariko kugira ngo akire ntiyakiriye mu kidengeri Betesida. Yesu Kristo amaze guseruka yaciye amubwira ngo ikorera ikirago cyawe wigire. Yesu yagombye kugaragaza ubushobozi bukiza butari mu kidengeri gusa, aho Namani yibiye ibihetangabondwi agakira imibembe, ariko noneho bugiye kuba mu buzima bw'abantu. Naco gituma Matayo 10 ku murongo wa 1 Yesu yavuze ngo mbahaye ububasha ku mpemu zihumanye n'ubwo kuzisenda, ngo kandi ububasha ndabahaye n'ubwo gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Muri wewe wakijijwe urimo ubushobozi bw'Imana yagushizemo bukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Kubw'ivyo rero nta ndwara nimwe irekuriwe kuguma mu maraso yawe. Nanzi ngo ama infection ameze gute, nanzi ngo umugera wa sida, nanzi ngo igituntu, nanzi ngo diabete, hypertension, kansere, nanzi asima, nanzi ngo coronavirus. Kubwo bubasha bw'Imana buri muri wewe wumvise ko wahawe bukiza indwara zose n'ubumuga bwose, ndavuze ngo bohoka, kira mu izina rya Yesu Kristo. Izo ndwara zose n'ubumuga bisangangurwe, bikurekurweho mu izina rya Yesu Kristo. Turabona Matayo 10 ku murongo w'indwi Yesu yaciye avuga ati ntiburi muri mwebwe gusa ngo bubohora ubuzima bwanyu gusa, gende mu bukoreshe mu kubohora ubuzima bw'abantu. Aravuga ngo nuko rero uko mugenda mwigisha abantu yuko ubwami bw'Imana buri hafi, nuko babwire ijambo ry'Imana ryo kwihana kugira ngo bihane bazoje mu ijuru. Aca aravuga ati mukabona barwaye, kiza abarwaye, mukabona uwapfuye, zura abapfuye, kuko ivyo dusaba byose ngo bihwanye nuko Imana igomba bica bikoreka. Rero si ukuvuga ngo uwari we wese umusengeye ngo arazuka,
kuzuka, oya ni mpaka Imana ibigombe. Muga ngomba wumve neza yuko ubushobozi buzura abapfuye bukorera muri twebwe. Haleluya, Imana nihabwa icubahiro. Yabandanije avuga ngo mukiza abanyamibembe, musende abadayimoni, mwirukane impwemu mbi, impwemu z'ibitega, impwemu z'ibirozi, impwemu mbi zose z'amangetengete y'abanyamareba. Ivyo byose twabihawe ko ububasha. Nta muntu rero ari mu bubasha ashobora kurogwa, ntibibaho. Iyo bishobotse kwarogwa, ntaba yizera ko afite ubwo bubasha, ntabwo buba buri muri we. Ntushobora kuzura ibanga ry'Imana ngo ubemwo Imana data wa twese, ubemwo mpemu yera, ubemwo na Yesu Kristo, hanyuma ngo uroganwe na mpemu yera ari muri wewe, uroganwe n'Imana iri muri wewe, uroganwe na Yesu Kristo ari muri wewe. Ubwami bw'Imana Bibiliya ivuga ngo buri muri twebwe. Ni gute abarozi boshobora kugutera ubwoba? Ivyo birimwe mu byo Kristo yasanganguye. Imana nihabwa icubahiro. Iyo dusomye muri Luka 10 ku murongo wa 18 kweza ku murongo wa 19, Yesu yavuze ngo mbonye Satani akorose nk'umuravyo, atariko ntaca abatwaye, ehe mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo nubwo kunesha ubushobozi bwose bwa wa mwansi. Acaravuga ati nta kintu na kimwe kizokwigira kigira ico kibagira. Haleluya. Wahawe ububasha muri we hakorerwamo ubushobozi butaneshwa n'indwara, butaneshwa n'ivy'abarozi, n'ububasha bwo kunesha. Kandi Yesu yaciye yemeza ngo nta kintu na kimwe c'abadayimoni, c'abarozi, indwara, rupfu na kuzimu bizogira ico bikugira na gatoya. Nashingiwe igihe c'ukubaho, kandi yarashingiwe n'igihe c'uko hageze kwapfa. Haleluya. Nico gituma wumvise hariya mu musiguzi gice c'indwi umurongo wa 17, niyo waba umunyakibi n'ubu umunyakibi urengeje urugero, ntukore ibyaha ibigirankana, kuko Bibiliya Paulo yavuze ngo mu vyaha niho mama yamvyariye. Ngo nshaka gukora iciza nkasanga ikibi cantanze imbere. Dukwiye kubaho ubuzima twirinda icyaha, birinze bishikanaho ugasanga warundukiye mu buryo utateguye, mu buryo utazi, haba mu kuvuga cyane mu kuraba cyane mu vyiyumviro gusa naho gusa uce wiyeze, uce wihanaho nyene, kugira ngo ntugakore ibyaha vy'umugambi. Ugakora icyaha cy'umugambi, ukagira umugambi wo kwica, ukagira umugambi wo kwiba, ukagira umugambi wo kuja gusambana, ukagira umugambi wo kuja kugira insaku, kubesha, kudodobereza umuntu. Ivyo vyaha vy'umugambi bigabanya iminsi. Uvyirinde cyane, baho ubuzima bweranda. Kindi kigira kabiri gituma umuntu aramba nukumenya ukuri, kumenya ukuri. Murazi ko muri Hoseya 4 ku murongo wa 6 Imana yavuze ngo abantu banje bararanduwe nukutamenya. Mon peuple périt à cause de manque de connaissance. My people perish because of lack of knowledge. Rero ubutamenya urashobora gutuma upfa n'ingoga. Zaburi 82 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'indwi, Imana yavuze ngo ni jewe nabibwiriye yuko muri Imana muri abana bisumba byose. Atariko kuko mutazi namwe ko muri Imana, mutazi ko muri abana bisumba byose, ehe mugiye gupfa nk'abandi bose. Rero ukutamenya ico wagizwe muri Kristo Yesu kirashobora gutuma upfa hataragera. Wakira kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka ndagusengera, ca bugufi umaze kumva aya majambo, wihana ivyaha, kuko icaha nico gituma ushobora gupfa hataragera. Imana igufashe cyane. Vuga uti data ndaje imbere yawe, nungirira ikigongwe, ndatahuye, sinshaka gupfa hataragera, shaka kubaho. Mparira ivyaha byose nakoze kuva nkiva mu nda ya mama kugeza imyaka ngezemo. Amaraso ya Yesu Kristo nanyuhagira nyeza ntunganya. Futi izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, ryandike mu gitabo cyacu ubugingo. Urakoze data kumpariye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndashaka hamwe n'iri jambo, shaka mbohora ubuzima bwawe, shaka ngukize ko wowe burwaye kose, kuko Yesu yavuze ngo mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukiza abanyamibembe, musenda abadayimoni. Aka kanya ndagomba gukoresha ubushobozi ububasha Imana yashize muri jewe kugira ngo mbohore ubuzima bwawe. Nkuko ijambo uryumvise, ndavuze ngo ubohoke indwara yose biboshe ubuzima bwawe. Impwemu y'urupfu gategetse isoke ive mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Buri rugingo rwawe rwose rw'umubiri, umutima, amahaha, igitigo, insogi, amafigo, estoma, ubwonko, umutwe, uruti rw'umugongo, mu maraso yawe n'amazi bigendagenda mu mubiri wawe, buri migera yose y'indwara ndayituriye mu izina rya Yesu Kristo. Rwa mpwemu y'urupfu murekure, tandukana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uryamye uri mu bitaro, wowe uri ku musego imuhira, uraremvye, uri ku mfiro, ndavuze ngo ntupfa mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuvyuye niwe muzima, bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Kira indwara zose mu izina rya Yesu Kristo. Haguruka utambuke ube muzima mu izina rya Yesu Kristo. Baho niko ijambo ry'Imana rivuze. Ndaguhimbaje uhoraho kuko ikijije abantu bose indwara zose bari bafise n'ubumuga, kandi kuba bohoye batandukanye n'urupfu. Nubihererwa icubahiro, ni wowe Mana y'ukuri, Mana yo kwizerwa.
mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nimero za telefone yanje ngendanwa ni 68 17 59 84 68 17 59 84. Guhora habagirire neza muri vyose na hose, mu banyu no mu vyanyu, mwizina rya Kristo Yesu, amen. Turabo kwa mana nituzomaramara Yesu katutoa katika bala na kutujaza baraka.